namwe black man. Yes, kuva muri BUJAHIT vivyo nivyo sinavuye jenyene twavuye menga twatandukanye ukwezi kumwe na mugenzi wanje Krista we banje kugenda ubwa mbere bwa kabisha tuvayo twese haca sigara umukozi umwe wenyene. Biravugwa ko mu vyatumye mugenda harimo n'uwitwa CK professional mukanya tuva tubaza ibibazo ngo nuko mwashobora gukorera amezi 5 mugahembwa ukwezi kumwe cyangwa abiri. Vuze mwakorera mu ideni kubeye warakoze ibiganiro byinshi ndakene kubimenya twarabonye ibiganiro wakoze muri BUJAHIT mugiye kurangwa amaraya ngo gurisha ngahe bazubwire bijya bintu byayo bimeze gute byarakorohera kujya kuvugisha imaraya ati uraranye n'umutipe wiyumva gute jiribuka bya urakire mu wiga ryo urubanza abantu bagatwaga ibavuzi gashuha urakire mu moderateur yaryoshye ibirori akagukorera urubanza nibagirwa abatumire bagatabiyongeye iminsi yo kubaho. Nuangayike rondera interforce comedian umumoderateur abica bigatsika mu mamanza habize ubugeni mariage izo gukwa dot kutwikurura n'izindi mbazo zitandukanye zabize amashyirahamwe cyangwa abantu ku giti cyabo. Wifuza nawe urubanza rw'amateka ntiwitinye ibiciro ntibivuna rondera interforce comedian kuri nimero za telefone zikurikira uteranya amajana 257 61 98 53 ni nazo za WhatsApp. Mwaragize imanza mugabo sizi mwararosa. Hello boys and girls, inizira kumezereza kwa kundi number kwa juste like from our side black man ni Jason Black behind the camera amita CK professional my young bro wagwan Rames fresh ndagura ko yari umukubito kari kuna Babylon Hoshi kabiri kumura Rastaman mugurati Tech 5 you know muhoshiro kwa kundi ahandi bamwita Bari. Ola ndaramukije cyane abakunzi b'umukubito. Be quiet bro. Fresh msazi. Unapendeza sana. Kabisa nashukuru sana ndugu yangu. Hayo ni mumya bivuze. Acha kurabia. Uyu muntu ngo arengana na unamubona ngo anapendeza sana. Ya yibonye gute gashi. Sino the four yako bro. Kabisa. Tubasti bigire gute. Welcome to the biggest show in our country bro. Merci beaucoup. Turagushimiye cyane nawe kabisa. Yeah. Wambaye bonjour Paris. Kweli ki bonjour Paris papa. Mana anyi hejuru ari guparamo. Naramukigandaro rero hejuru nta mushatsi uri. Cyawe imwesheje ubuhanzi. Ubuhanzi buryo kwa fire ubuhanzi nabaho gamusaza. Ndarigeze kuyimwesha kera nk'igroupe. Yego kwe. Kabisa y'ubuhanzi je siribaza kuyobibaho ngira nkikibazo cyari cyabaye ngira kimwerere. Ndacaca ndakubwira ati tutume condoléances mu muryango narumvise ko mwabuze umuntu. Kabisa twarabuze mutama kandi tushapoa sana ni fresh kandi twese niyo nzira mutari kuvyakira. Kabisa. Nuko bimeze. Beni umaze imyaka uri muri zino TV online irarenga hafi 3 tukiri ngaho nyene. Niki kintu washo kwiga na caca muri kano gakino. Icyambere nashoboye kwiga nuko the first ukwiye gukora cyane ukwiye gukora cyane ko ibintu bisaba gukora cyane kandi ubikunda kandi bisaba yuko ko wihangana kuko na urabizi urabikoramo bisaba ko umuntu ahura n'amobstacle menshi atandukanye kandi kindi naco ni ibintu bikundisha mu bantu benshi cyane abantu baragukunda ariko bigaca bisaba ko nawe witwara neza mu bantu ukicisha bugufi gose ati biragukundisha mu bantu sinzi uraho ariko atanga top 5 y'abahungu y'abajournaliste bakunzwe cyane n'abigeme bo muri Oman bacavuga ati umuntu wa mbere amaze abakobwa amahera y'abakobwa bo muri Oman ni Beni. Oya reka reka kubesha arabesha reka kubesha sikuvuga ngo je ngo mahera oya je byo mahera nabyo bya boss ibyo nabyo nokora kweli ariko vyongeye Beni niyo wagwa agafana si bibi birashika nka kujya umukubito wagiye kuri kigano cyo gufasha umuntu akavuga ati Beni vraiment wagize neza gushikira kurya muntu twari kumumenya iyo utahashika twari kumumenya take 5 take 10 take 20 bakaguha nk'utuntu nk'utwe ariko bigacha bibandanye bigiwa kwa kundi ahandi hari akantu katarenga akarimite kwira Camille de Berlin arano tarenga buti murongo ligne rouge agire numvise ngo ziyacucu zifite umutima mwiza bro zirakunda na vraiment kandi nibo bantu ba mbere kwanze je novuga ati ndabashimire gose kuko aho ngeze na jewe ni kubgabo kuko ibiganiro byinshi je nakora feedback nyinshi na iro nkivuye kuri bo turabusaba abo bari Oman Arabie Saudia he hose barabu big up sana oya bahe bizu big up cyo barasta biri aribo babere hariya tukiri gaho nyene ni na Beni ariko vuga ko majambo Messi inkuru nyinshi ko ziravuga ati Beni yavuye muri BUJAHIT kweli kuva muri BUJAHIT bro ayo makuru niyo yes kuva muri BUJAHIT vivyo nivyo sinavuye jenyene twavuye menga
twatandukanye ukwezi kumwe na mugenzi wanje Krista we yabanje kugenda ubwa mbere bwa kabiri tuvayo twese haca sigara umukozi umwe wenyene ariko je kubwanje naravuyeyo ayo makuru bavuga niyo kweri kikuvira mwese rimwe hoba habaye ingorane zahe natashare ko hari haciye umwanya muto ugarutse wari waravuyeyo kabisa je ikintu nabanza kuvuga agarutse ari ikintu navuze ndivuga mbwira ba boss mbwira ati ndagarutse ariko sinzi ko nzohamara umwanya munini kuko ndiko nditegura kugira nkuri ibyo wanje abandi kuvayongera bo bongera barazi bavugira bora umwanya wari ugeze biravugwa ko mu vyatumye mugenda harimo no witwa CK professional mukanya tubava tubaza ibibazo ngo nuko mwashaka gukorera amezi 5 mugahembwa kwezi kumwe cyangwa 2 Jego mwakorera mu ideni juste gayaciyo bitwe Televyo numvise bon ikintu je nabaza kuvuga the first nuko ahantu Jeffrey banakoze nkumvo yuko meze neza cyane muri BUJAHIT kandi ababosi bubaho cyane ikintu cy'umushahara ntitugize tugipfa n'umusi wari ivyo uko babaheranira dufata ugahembwa kwezi kumwerani wa mezi 4 tivigeze biba n'umusi wari bwe tonto tivigeze biba ashi baduhemba neza ku mwanya n'ubu tugira tuveyo Jeffrey baradutekereye agashara gakwiye buti barabahaye udufaranga nyene uvuga ati muzogenda mwifatire umushahara wacu Jeffrey masiko ngo baratekeranya yandi baduvuga ati turi umushahara wanyu imigira amahoro ubwo si amezi 4 bari babafiti reka nubwo kubwe butagere kujya kwezi twakoze kandi n'ubusiko bafite amezi 4 bakurusiyo bayakubwiye arakubeshwe harageze baduheranira kandi icyo nakwereka yuko kora zibyo ama TV online ugiye gukora ari ukwezi kwa mbere bataguhemba ari umu presenter ivyo navyumvise ahantu henshi cyane ama TV online niko bimeze ukwezi kwa mbere uri mushasha ntuhembwa ariko muri BUJAHIT hoho ukoze kujya kwezi kwa mbere ugakura neza baguhemba bafuma baguhiga iki ariko bakwankuhaje bagati warakoze tukiri ngaho nyene BUJAHIT wabaye ibihe vyiza haro ni ibindi bihe vyavuye haramaze kuza bayisake haramaze kuza we wagiye CK yagiye ubo muvusana bagiriye rimwe kabisa takereye kumenya mwese iconzi cyoco ni mugiye gukora bimwe Krista agiye mu viwiwe afite TV online yiwe nawe nyene ako Krista arirukanye Krista je sinibaza kuko risuze ivyo yavuze kwa sezeye ahagaranye n'ababosi ahagaritse ntibigeze bamwirukana ako nakene kumenya nike kintu kiyo kiratuma mwese muva muri BUJAHIT hari ngora rizahe mwirya TV online nta ngorane hari nini cyane nuvuga juste Gael gusa ikibazo gihari nuko vya bindi iyo umwana akuze aguma yifuza byinshi mwese mwakuriye rimwe toto mabesoin za mingi mabesoin za trop chakwa kabisa za trop za trop makasi bashibyo mvuze nibiki turacari gaho nyene uratubwira ati mabesoin kesha ama TV online yakoresheje abantu ni gake abantu baharamba imyaka 3-4 ariko wewe wari wamgerageje kwaba cyane muri BUJAHIT bastubwira niki kintu washo kwigira mu rujya muryango yes ikintu nabashe kwigira mu rujya muryango the first na hantu bandeze jewe hano hatumye juste Gael amenya jewe nka Beni yes ahantu novuga hatumye abaririmbyi benshi bamenya jewe nka Beni abantu benshi abasanzwe bakunda ama TV online bamenya jewe nka Beni nabantu bankujije imyaka ishika kuri 3 yose urumva ko ari abantu bampaye novuga ikintu kinini cyane ni nko bamforomye yes ni ikintu novuga ni ibintu byinshi nahize kandi ikintu nahakuye novuga n'ubumenyi bwinshi vraiment ni ibintu byinshi nahakuye novuga juste Gael sino bivuga ngo ndabimare yaje yitwa Beni witwa BENICHOU naje nitwa BENICHOU ahubwo bambwiye nitwa Beni ako biraneze man abana bubu no mu mapenzi yagukuza kuyashigara kwitasha mu misi zazo kwitaka hot mugara kuora kabisa kijama iki man warigeze kuba umukomezi ariko kashiste ire jewe narazwe narazwe barufisa amajambo benshi sana uyu busira amajambo guze fisa amabullet na masosiso na mapeviande Viando kamera n'ubusaza ariko bikora neza cyane turacari ngaho nyene bastubwire kutanguza ibintu vyiwawe biba bikenewe yuko ugenda witeguye neza wowe ipanze gute kugira ngo ushobore kuza mu yimondo pambane nibi biyano ubona ko vyose atakwicara usanzwe ubizi kabisa bari mu bikogwa yes je novuga chance mfise nuko sanzwe mfise abantu banyizera juste garanyizera novuga abasanzwe aba subscribers bama TV online la plupart benshi kuko benshi twaciye muri BUJAHIT kandi basanzwe bakunda BUJAHIT basanzwe banzi niyo chance dufise biba byoroshe cyane niyo novuga ni nka 10% n'abafise yabajya ba subscribers kuko urumva yuko muri uku kwezi ni hano kwezi kurahera twarakwijije igihumbi cy'aba subscribers kandi imani turabashimiye cyane aho muri hose abantu badushigikiye gusa turashabuze novuga amasaha kandi urabona ko views sikirenga gose ariko biba bisaba yuko umuntu akora cyane twariteguye bimeze neza gusa ivyerekeye rero ivyuma mani ni problem ibyuma none umbwira Celestin muri niyo sera kagusohora yes yarambwiye ati mon frère je ko bicara kwemereza gutiza kamera anytime
Lakini Celeste sikora madolari. Simwachie peti na yakuwe. Lakini ananiambia aseme inshallah akibarikiwa atazaka iniachia. Celeste ushabarikiwa wewe. Unaona? Alivyo beat. Tumushimire kwico cyiyumviro bikora bake. Kabisa ya. Tumushimire cyane the boss ya. Neza cyane bimeze neza kwa kundi ahandi aba boss no kubavugana. Je naenda kwita big boss kubera sinagushikira papa. Kabisa. Turacari ngaho. Ugiye kuraba ibiganiro cyane wakora muri BUJAHIT. Ni naco nkeneye kumenya ko ari byo bigiye kuza. Urabona uko wifokasinga cyane ku buzima bw'abantu babaye muri Omani abigeme cyane ivy'inkundo kuvuga ama relation na cyane umwe wese ngena bayemwo ndakeneye kumenya nere bijya bintu uramaze kubona navyo tubyitege muri step media muri step media desa 57 batitege bijya nyene kuko abantu benshi bamaze no kubisa bati Beni bigeze he kutaratangura kubikora very soon ndatangura kubikora muzobibona bijya nyene mwaramubona muri BUJAHIT gusa hari ivyo bisa nuko nzohagarika kuko nabonye umenga la plupart benshi basigaye bikora kandi abantu bahe byinshi barahimba bagahindura gusa hari ibindi bishasha nzozana bataramenya ibyo nibanga giwanje muzobira kuri step media nibishasha ramufite n'ivya bintu umuntu akwiye kuba akora yimvira bishashize zo kumahereza abantu biwe nkibi ubona atabandi basigaye bikora nese nzosubira bisubiramo ni kasope boss kasope ibyo nazo subira gukora je nawe sinavugira kuri bike sinavugira ariko diteranya boss para vya biganiro ngo umaze kuryamana ivyo nivyo tuzosubira gukora aho nakere kumenya warakoze ibiganiro byinshi ndakene kubimenya twarabonye ibiganiro wakoze muri BUJAHIT mugiye kurangwa amaraya ngugurisha ngahe bazubwire bijya bintu byayo bimeze gute byarakorohera kuja kuvugisha imaraya ati uraranye n'umutipe wiyumva gute jiribuka byari ibiganiro vya mbere igitagura gukora kano kazi gusa cyari cifuzo canje kuzokoresha bajya abantu nkabajya kubera ko ari abantu benshi babibayemwo juste bakifuza kubivamwo bakabura ukuntu babivamwo bakusanga umuntu rero bigiye mu kubw'ubukene canke kubw'imvo nyinshi zitandukanye dere bisaba yuko umuntu yabegera akabaha umwanya bakavuga bagashiraho ivyumviro vyabo dernièrement nkiri muri BUJAHIT ari umuntu yigeze kundondera ambwira ati hari umukobwa adandaza umubiri wakoresha iganiro kera ndashaka yuko tumuha bijya bintu yasavye yari yasavye umenga umutahe w'imbijana idandariza itomate ngiye kumurondera haheze ikintu c'imyaka 2 hari habonetse umuntu muri iyo myaka 2 hose hagiye kuboneka uwo muntu agiye kumufasha ngiye kubaza makuru y'ibashambira ko yitavye Imana romva ibibazo yahuye nabyo urumva yuko ni ngorane kandi yitavye Imana ari mu bwo buzima yes urumva ko bigoye niba bigoye cyane nkabajya abantu bajana uvuga kuja kurondera makuru muri Ukraine mu ntambara ibintu biba bigoye cyane ku bintu utari usanzwe ubayemwe wowe ariko genda kubaza abantu mbega mubayemo gute mbega kugira mubivemo n'igiki gisabwa bijya bintu byari bikaze sana numva ngo sike ngo byarashirwa cyambwira ngo kandi we twogwa kubu Nero konzi ko sike akunda madeni bujya bari kumuha ideni sike yo ni yari dide bamugabiye kado sike davre bwasiri baza ko sike ibyo byari gushika sike igoga Bantu bimana uyu rero bagiye gukora ibyo biganiro muri BUJAHIT byo kubaza imara n'ibiki uyu niwe bari kuri kamera uribona niwe yereka Beni niwe yatanga kubwira ati ijya niyo yovuga neza oya afete rega si bose bemera kuja kuri kamera juste ari umuntu ushaka kubwira ati ngo tubaze kugira ikibuzi buri kuri bamwe ababwira ati go yango je shaka bambona ibiki n'ibintu nk'ivyo nyene gusa twari dufise abantu batubwira ati bakorera ngaha tukagenda tukabaronda tukababaza kuko nawe nyene ari afise vie privée yiwe kameme nushaka kumuforsa kugira nyene avuga ivyo avuga sike ndakere kubera ko nabaje umujamo muri BUJAHIT mwese mu video rimwe bimeze gute kugira ngo mutama kuke oya nkuko yabivuze misi yose wazine ndindwi hagira kwambira akaba no kwa kabiri no kwa gatatu umva umuntu yavuye ahantu abisi impamvu baya nkuko yavuze ati twarakuze kandi twakuriye rimwe nyamba twarugushura twavukira rimwe dukuriye gusa je batanze kuvuga nararinde gusa tubireho rimwe kandi mwaratanguriye rimwe muri BUJAHIT na juste juste twatanguriye rimwe juste natubwire impamvu yavuye muri BUJAHIT natubwire impamvu yavuye Egera na wate asigiye imitambo mutaho gukora tuvuwa off ara cyase biganiro nakoze aba journalist muri BUJAHIT gusinaboneka warukaze nari nkaze egera na wabwiri ikintu kimwe cyabaye BUJAHIT jewe CK rije kwanza namujanye CK najanye BUJAHIT niwe watwaye namujanye yo CK urumva je kuke arandonde amagenda mubwira ati ana ni fresh arambwira ati bimeze kuno warashaka je nakoze tuvuwa off nka dutatu gutyo tubiri natusigera tunyumvishije uri kuranyumva rero sasa rero giye je nanje bica bihurirana ngoma ntangure kaminuza sasa rero ndaraba ati rone hagati ya kaminuza nibi gwacushira ko yuko
nategeza no kuba ariho nari nkija muri stage mu iradi sasa rero byaca bibingorane nyinshi ngaca ndaba rero umva kwa kukete munamuramutse umusaza arananyumviriye kabisa nari guronka aramera ukwezi kwa mbere giwanje niho yari urashaka guhembwa ukoze emisibwe uko ni kwa kurenganya abantu ngo nibahemba abakozi yakoze emisibwe mugashaka baye namubwiye yahembe wewe igira yabuha yaza kuyatoba sasa rero urumva cyangwa ati rero je ngene ndabibona ibi bintu urumva ifo ko mpeba kimwe amambandanye ikindi aho navuga ati hajya ibintu nsize y'umuntu nka CK umutima wose n'umubiri kabisa ni yuri kabisa tumramutse kuke rero yabonye ko ibintu bya TV online ndabishoboye big up Sara boss asante Sara boss kuke TV ikindi cyanyohe nuko mwese muvuye CK we yaravyibushe nawe arorose inzobe yego vraiment vous avez grande mu kwezi kumwe tuzatwavyibushe gare ko rero mengi vuga ni bon nishima imana byose ni imana ni kala santé santé ka bien fanye cheers sasa CK turacari ngaho nyene ndakere kumenya ufite experience y'imyaka myinshi ukwije wari uko mukwiza imyaka 5 uri muri BUJAHIT yego kuko ndavyibuka kiya gihaci imyaka 5 ndakere kumenya CK nike kintu na cyane wewe nka wewe ndabizi wahize ibintu byinshi cyane ike kintu bakwitega ko na cyane batari bakumenyere ko muri BUJAHIT ugiye kuzana ujejwe ubuhinga muri step made ikintu kinini en fait ibintu byacu dukora bya videography ibintu bisaba kwiga gose kandi maze kurambiramo ikintu uramenya kumenya eske haja kaife gashasha haja utuntu dushasha ubwibyo cyo byo bibonitega ko ni byinshi dufise ama projet menshi yo gukora ibiganiro bitandukanye dufise ukuntu tuzovyoriyanta mu kubikoramo ivyo byose nibishasha bazokutwitega kuri ico rero baturindire gato bishasha birahinda biri nyuma kabisa apare y'amazina n'amafaranga hari ikindi kintu mwungutse muri BUJAHIT ubucuti ubucuti ko JCK vraiment niwe yanzanye muri BUJAHIT nuvuga yuko yambereye nka grand frère kandi kindi naco je ubunye sinamufata nk'umuntu asanzwe namufata nk'umuntu ari muri famille yanje kuko byinshi by'iwanje abiba hafi byinshi byiwe ndabiba hafi amfite turi nk'aba brothers turavukana kuba bikurikira je nazanye CK azana wewe kabisa nawe chuzana jewe turazanye na numwe niyo byaye manje pa CK biriko biraza iyo umuntu ariko arakura mwavuze ko muri ko murakura mwibona he hamwe abarundi bo baha akanya mu mwanya dufise muri kano kanya nkuno mwaka mubona hehe kwaza tukiringaho nyene TV online muri rusangi zirafise aho zigeze zirafise ingware zihura nazo n'ikindi kintu tubona kikibura nike kintu kibura muzanye na cyane muri zino TV online kuri jewe cyangwa kuri CK mwese muri umu yes je kintu cyambere no banza kugira ni confiance cha kwanza kuko ni TV for the first ishikara novuga amakuru kure kuko benshi la plupart baravye nko ku radio biringa mu Burundi gusa au niveau national mugabo TV online yoyo itanga inkuru au niveau international n'umuntu ari muri Canada aramenye ibiriko biraba mu Burundi muri Ukraine muri Ukraine kwa Putin ari yes muri Burusiya yes ikintu nashize kuvuga ati rero ni confiance nico kibuze abantu batugira confiance baduha ama publicité kujya sigemo kuri kumukubita sigemo ama publicité yes agira neza kabisa akora mwe nimuvuge ngo vyaheze na ubwiriza na bigwire naje ndonga inzobe abantu bimana oya amavuta gusa amavuta cyane abakribojere dake bizengo ngi Miami ngo kuri beach Miami beach apana ibujumbo Miami hari USA muri America abantu bamenye bidi muri ya plage hari ya plage ya wapi sasa Las Vegas ya wapi petit kabeza biriko biza kwindi point idasanzwe mutama w'ubuki nike kintu cyagikene tutuva ngaha tutavuze kintu cyagikene tuva ngaha tutavuze nuko twosaba abakunzi b'umukubito ko bodushigikira cyane mutubira subscribe batwizeye Step Media Desa 57 kabisa nituzobagwisha turahari ivyo mwari muzi muri BUJAHIT twakora nibijya bigiye kongera ko nibindi kabisa tuje kugira dukore ntituvuye hajya kugira twicare tuje kwa ibintu bishasha kandi bikomeye cyane tubwe mu manda mwira subscribe like share mu partage ibiganiro byacu ni Step Media 257 manda mudushikikira natwe turabakunda sana munawapenda sana we love you so much so much hallelujah amen
yarakijije umvwemu umvwemu ala Beli nikegirije ikero tuvuga utavuze yes kiri cyari kero tuvuga utavuze nuko je kwanja mbere for the first nomaza gushimira abantu bose bakora dushigikira abantu bose bari mu mugongo iwacu nuvuga kandi dushimira n'Imana gose iyo nuvuga itigera itabana bayo yes nuvuga yuko ndabashimira cyane kwigora muko muragira mu gupartage ibiganiro byacu naho tukiri hasi ariko turizera yuko next time bizoba bimeze neza cyane kandi ndazi mu kwezi kumwe bizogenda neza cyane kandi turifuza yuko basha mudufasha nta mic tugira kamera niyo badutiza nta tripod tugira dufise gusa mwebwe kandi bakubwira ati munafise abantu abafise ubutunzi bukomeye cyane kandi kindi naco twasaba ko mugira subscribe kuri Step Media 257 no kuri Instagram mugire follow no kuri page Facebook mugire like na follow reka ndabashimire ariko ndakubwira yuko utogera utagize subscribe kuri Step Media 257 koko ndi ahandi nabura ko vyamaze komera queen point idasanzwe kuri bigari juste gale cadre from RSI a black man ijisho ni black kabiri no Babylon mugura Babylon hoshi ukabiri kumara rasta man mugura ati tech 5 umuhushlo reka nabashanyarutse ujabariso Atikara abantu barambye ati Beni vraiment ifo ngaro punguze ka speed kabisa sasa juste amumuoni numvise kimwe black man ni bibazo reka rero tubashimire asante sana mukawandi ndibiza vyose vyo kumvuga ku mubiri behind camera bara cameraman babiri umwe yari realisateur undi yari cameraman izina giwe umwe yitwa H Brown musaza niwe yatagwe kumpa micro ndangoye kugira uwe MC mu bubari ni histoire ndende nzo murondera ari behind camera uyu nawe kubatamuzi niyo twagiye gusaba akazi ku radio turi kuburi bamperekeje gura ndindisha kabisa umukawandi ndiribiza byose bwo kubiri umukama bangomberese cyane ndabura ati ulahushilo mushilo hushilo none kwa kundi ahandi